Kuwa 12 Rusama amakungu yamahimbaza umunsi mukuru wahariwe umuvuzi uwo benshi bita umuforoma. Mu kubandanya bahimbaza uwo munsi mukuru muri uwo mwaka w'ibihumbi 2022 Kira Hospital ikaba yaciye ishiraho indwi bise Kira umuvuzi, aho abavuzi b'ivyo bitaro bakoze ibikorwa vyo gupima ku buntu ingwara zerekeye ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, igisukari n'ingwara zo guhema. Iyo ndwi Kira umuvuzi bayisozerereye ku bitaro vy'akarere k'intara ya Cibitoke. Ibikorwa bikaba vyatangujwe no gupima ku buntu izo ngwara, aho ibice birenga 26% vy'abipimishije basanze bagwaye ingwara y'igisukari n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso batari babizi. Saidi Anise, umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Cibitoke, akaba yaciye avuga ko bagiye gushiraho isekeza ryo gupima izo ngwara kundwi. Muri coco tuje dutangura muri uko guhimiriza kugira dutera kamo abo bose bashobora kuronka ivyo bipimo begere abaganga kugira ngo abaganga babafashe. Ikihuta rero nuko tubonye tuje kuja inama hamwe n'abajejwe amagara y'abantu dufashanye mu guhimiriza bene igihugu kugira ngo bame bipimisha kenshi mu ndwi canke kenshi gashoboka kugira ngo bamenye ivyo kuri amagara yabo yifashe, hanyuma mu nyuma rero baheze bamenye ko bokwigenza mu buzima bwa misi yose. Inyuma yo kugenzura ivyo bitaro baraba ibisata bihari, baciye baja mu nyigisho zo kungurana ubwenge mu buvuzi kugira ngo babikore kumwe mu gihugu cose, kuko ngo mu ntambamye umuvuzi wo mu Burundi afise ngo nukutamenya ico ajejwe. None vy'ukuri igikorwa nyezina c'umuvuzi ni ikihe? Mu vyajejwe rero harimwo ibikorwa wenyene ategerezwa gukorera umugwayi, aravye umugwayi ingene ameze, aravye umugwayi vyakeneye, aravye umugwayi ibimukikuje akabimukorera ari we wenyene avyikoreye atawurinze kumutegeka. Kuko iyo tuko turavura umugwayi turaraba imukikuje, ntituraba ingwara yiwe gusa, turaraba imukikuje, tukaraba mu kibano, tukaraba ivyo yiyumvira mu mutwe, nk'abavuzi ntituraba ingwara gusa. Rero ico akaba ari naco gikorwa nyezina kinini cyane ahamagariwe gukora mu mwuga wacu. Ikindi gikorwa ciwe ca kabiri naco nyene nyamukuru ni kijanye n'ibikorwa ategerezwa gukora afatanije nabo dusangiye gukorera hamwe ku mugwayi, kuko umugwayi siwe wenyene, umuvuzi siwe wenyene akorera ku mugwayi, hariho abaganga, hariho abajejwe ivy'imibano. Abo bose rero ivyo ni ibikorwa ategerezwa gukora akorera hamwe n'abo bantu. Igikorwa ca gatatu ni igikorwa kijanye n'ibikorwa akora atumwe n'umuganga, abo bita aba médecin, ari nko gutera canke gutanga imiti canke gukora igikorwa iki canke kiriya kiba canditswe n'umuganga. Rero no kuvuga ubu benshi bihutira cane gukora ivyo biba vyanditswe n'umuganga, ariko bagaca bibagira ka karangamutima kabo, aho bategerezwa kuba hafi y'umugwayi kandi bategerezwa kuraba ibikikuje vyose umugwayi kugira ngo baheze bamufashe. Ivyo navyo bikaba ari vya bikorwa batirirwa barategekwa n'umuganga, ariko ari vya bikorwa babona kubera yuko bama hafi kandi twama hafi y'umugwayi. Kandi rero ngo umuvuzi atahari n'umuganga ntiyokora. Umuforoma ni kirumara mu kumugabunga amagara y'abantu, cyane kuva mu ivuriro ritonyi ajya bita ama centre de santé, eka no mu kibano mu ivuriro ritonyi, mu bitaro vya district nk'ibinyi, ibitaro vy'intara, eka no mu bitaro bikuru vy'igihugu. Umuforoma atabonetse n'umuganga ntakora. Koko ngo umuvuzi ni karahara mu ruganda ntibacura. Ni naco gituma ivyo bitaro vyagendewe vyo mu ntara ya Cibitoke vyasavye ubushikiranganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu ko babongerereza abakozi na cane abavuzi, ngo ubukene bwabo burabafatiye amaboko imugongo. Twashaka rero kumenyesha abatwumva na cane ubushikiranganje bwacu bw'amagara y'abantu ko ibitaro vya Cibitoke bisanzwe bifise ikibazo c'abakozi. Igihe habonetse akaryo, turazi ko bitoroshe, batwibuka baturungikira umukozi kugira ngo asahirize iryo kena ryabo, na cane ko dusanzwe twakira abagwayi benshi hano ku bitaro vyacu.
Kira Hospital yavuye kuri ivyo bitaro ifashije kuriha ifatire abagwayi babiri bari bamaze umwaka urenga bafungiwe muri ivyo bitaro kubera kubura amahera yo kuriha. Mwomenya ko uwo musi wahariwe umuvuzi uhurirana n'itariki y'amavuko ya Florence Nightingale, umuvuzi wa mbere yatanguye uwo mwuga.